maze nabo bagira uruhara mu iterambere ry'igihugu tuzotora mukombozi kw'imigambi yiwe ni myiza cane nawe uzoyikunda tuzotora twese mukombozi urutoki rwacu nukukwerekeza ku intego 2026 ego abadandaza bato bazokoroherezwa bazokwiteza imbere abadandaza batungwa n'amagi ibiyoba namwe miryanwa igipolisi kireke kubafunga duhinduye ibwirizwa shingiro ry'abahutu n'abatutsi maze garukana bahure nabo bakira ijambo rwanya amacakubiri tuba igihugu c'ukuri n'ubumwe mukombozi. Ndasubire kubaha kaze nshuti banywanyi mubana natwe amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza ku mboneshakure yanyu mukunda cane imwe Rodende ya Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru ageze uko mwirijoro, amakuru abagiriwe avugwa mu mihingo itandukanye. Ndabakengurukiye kandi ndabahaye kaze mu mudukurikira muri mu bice bitandukanye bigize igihugu cyacu c'u Burundi ndetse n'abari mu makungu ya kure mwese ndabahaye kaze mu makuru tugira tubashikirize mwirijoro, amakuru abagiriwe avugwa mu mihingo itandukanye. Amakuru rero yacu araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Kuri ubu mukombozi cyangwa se uzwi nka Nzeyimana yari yatanguje imyiyamamazo ye nyine mu bashinga amateka kuri uyu munsi rero kwigenekerezo rya 24 Rusama y'umwaka wa 2025 Bujumbura. Akaba rero yari yitabiriye imyiyamamazo aho rero yariko aravuga imigabo n'imigambi y'ivyo azorangurira abanyagihugu. Amakuru rero duhawe n'amasoko yacu nuko uko yari yuriye umuduga asubira iwe mu rugo yoba yahuye n'isanganya ngo hoba hari bamwe mu bitwaje ibigwanisho ngo bamutegereye ndetse binavuga ko boba bamujombaguye imbugita. Nuko amakuru duhawe n'amasoko yacu abandanije abidushikiriza mwirijoro. N'amakuru rero ateye ubwoba, n'amakuru ateye agashavu, n'amakuru amushikiye uyu yariko ariyamamaza mu bashinga amateka. Gusa biravuga ko rero hoba hari abagizi ba nabi boba bamugambaniye nkuko amakuru duhawe n'amasoko yacu mu bihejeje kuba ngahi Bujumbura abandanije abidushikiriza. Mu Burundi ho abagumyabanga biyemeje ko umugambwe CNDD-FDD uzotsinda muri komine Kiganda ku munsi wa gatatu. Ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 23 Rusama uyu mwaka wa 2025 umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD nyine iteka Reverien Ndikuriyo niwe yahagarariye imyiyamamazo yabereye ku mutumba wa Kinyoni muri komine Casha ya Kiganda Igitega. Ivyo birori rero bikaba vyari vyatewe iteka na nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, akaba ari n'imvukira y'iyo zone ya Rutegama muri komine ya Kera ya Rutegama. Mu gihe yariko arabaramutsa nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yibukije abagumyabanga bo muri komine Kiganda na cane cane abo muri zone Rutegama asanzwe avukamwo ko basanzwe ngo batora neza umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ngo ku majwi menshi cane. Akaba rero yaciye ahamagarira gusubira kwitera iteka ndetse no muri aya matora mu guha amajwi abaserukiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Nyiriteka Reverien Ndikuriyo mu ijambo ryiwe yabanje gukengurukira abagumyabanga b'iyo komine ya Kiganda kwiteka ngo badasiba gutera umugambwe mu matora yose yabaye kuva mu mwaka wa 2020 mu mwaka wa 2005. Irutegama ifise amateka meza irimwo inararibonye babaye mu mboneza zagiye ku rugamba rwo guhabuza amahoro ndetse na demokarasi ya CNDD-FDD yarwaniye. Yaciye kandi asubira kwibutsa abagumyabanga bari aho imigambi ndetse n'imigabo y'umugambwe CNDD-FDD uriko
urarangurira Uburundi ndetse n'abarundi kuva uramukijwe igihugu mu mwaka wa 2005. Yasozereye ijambo ryiwe aremesha abari ngaho ndetse n'abagumyabanga bose muri rusange ko imbere ari heza cane, aca abahamagarira gufata iya mbere mu gushira mu ngiro imigambi yose ifatwa na leta, kuko ngo abo yakomotse ko ari umugambwe CNDD-FDD. Inyuma y'umutaga kandi wo kuri uyu wa gatanu nyene nyeniteka Reverien Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, yarateramanye n'abagumyabanga abo ku mitumba itatu ariyo Mugoboka, Bihanga ndetse na Jimbi muri zone Mungwa mu ntara ya Gitega. Naho rero ngo ata biharuro bihari, abantu bafise ingwara z'amagara yo mu mutwe ni benshi, kandi ngo haracari ubukene bw'abaganga gushika ubu ku kivi hiboneka abantu 4 gusa. Ivyo vyashikirijwe kuri wa 23 Rusama 2025 Bujumbura, aho urunani rw'amashirahamwe aharanira inyifato ibereye, ikibano ciza ndetse n'amagara yo mu mutwe plateforme des intervenants en psychosocial niyo PPCM cyangwa se plateforme des intervenants et psychosocial et en santé mentale bari bateguye ikiganiro n'abamenyesha makuru, aho Dogiteri Goderive nimubona yanonosoye kuvura ingwara zo mu mutwe yamenyesheje ko izo ngwara ziva ku bintu byinshi, harimo ndetse akaronda mu miryango, ivyo umuntu yaciyemwo nk'intambara, hari n'ingwara ngo z'umubiri zifatira kwihindagurika ry'inkabuzo. Ivyo byose rero ngo bigatuma umuntu agwara. Mu kwirinda izo ndwara zo mu mutwe, umuntu yogira umubano mwiza, abubakanye ngo bakagira imigenderanire myiza mu kurinda umwe n'uwundi canke abana kugwara. Abantu hose ngo ahantu hose hahurira abantu benshi, kwirinda gusuzugura canke guharira ivomo umuntu ngo kubera ico canke kiriya, kwirinda kandi ibiyayuramutwe ndetse n'ibindi bitandukanye. Yamenyesheje ko abaganga bahari ari bake, ari abaganga 4 ku barundi 14,000,000. Bikaba rero ari ukuvuga ko umuganga umwe ahariwe kuvura abaganga 3,000,000. Yabandanije avuga ko ikibazo c'amagara yo mu mutwe gisa n'icafashwe mu ntoke n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu, hamwe ndetse n'abafata mu mugongo mu guha inyigisho abazofasha muri ico gisata, naho ngo baravye aho bakorera abarwaye baguma biyongera, ndetse no mu bigo vyakira imiyabaga ihereza ibiyayuramutwe usanga ifise abantu benshi. Ivyo ni ibimenyetso vyerekana ko ingwara yo mu mutwe ihari kandi ibandanya yiyongera. Nayo ngo ibimenyetso by'uwafashwe n'iyo ngwara yo mu mutwe arahinduka mu nyifato, uko yahora ukamubwira ibintu yumva abona bimuhungabanya, ubwoba udasanzwe ngo kubura itiro ndetse n'ibindi. Yasozeye asaba ko uwufise iyo ndwara mu kibano batomukumira canke ngo bamutunge urutoke, ahubwo bamufasha kuko avuwe kare akaronka ubufasha bwa muganga canke bwo mu kibano arakira neza. Yaciye rero asozera amenyesha ko urunani rw'amashirahamwe PPSM rumaze gutanga inyigisho mu kibano ndetse no mu mashure ku bantu barenga 12,350 mu ntara zishika 12, ku mashirahamwe yo mu kibano 86, kandi bafashije abagize ingorane zo mu mutwe gushikira imiti isanzwe izimvye cyane bashika 800 kugira ngo baronke ubuvuzi.
Ayo riyo makuru rero twari dufise mw'iri joro tubaye tuyasozereye ngaha turaza gusubira mu makuru araza kubagezwe ko mu gatondo yari amakuru mwashikirizwaga n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV imbonesha kure imwe Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro bibagezweho kandi biba byakura amatohoza amesata bitandukanye iri rero ryari iteka n'umunezero ntangere cyo kuba twari kumwe namwe mwanyu mubana natwe amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza ku mbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV imbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bigiye bitandukanye reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe amakuru twari turabashikiriza mw'iri joro mubandanye mugira ijuru ryiza gusa mbibutse mu fyonde sabone na partage niba mutarafyonda ko kugera muze murababambere kubona amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza ku mbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV mbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye reka rero tube dusozereye amakuru yacu ngaha turaza gusubira mu makuru araza kubagezwe ko mu gatondo murare ahajyana Imana ibane namwe turasubira mu gatondo.